Okay, dusanze muri ko muratora ibigori, muri ko muragosora, namwe muri ko muratora ibigori, mugerageje kuraba uno mwaka umwimbi w'ibigori ku ruhande rwanyu muri sango wagenze gute mufatiye n'iyindi myaka isanzwe iheze? Mu bisanzwe nk'ukuntu twari twabirose mu mwaka uheze, ubu hariho iciyongereye. Uwo mwaka turabona yuko dusumbya mu mwaka uheze cyane gose. Ahantu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ubunya turabona yuko habaye ihinduka ku kintu kijanye n'umwimbi w'ibigori. Mbe basha hoba harabaye kandi kantu abantu bagize canke n'Imana yabaye buhezagire vyagenze gute? Oya n'Imana yabaye buhezagire nta muntu yishoborera ibintu. Yego. Kubera vyose n'Imana ibitanga. Yego. Kubera umuntu aratora isuka akaja kurima, ntabazi ngo nzokwimbura canke sinzokwimbura. Umva rero bivana n'Imana iba yabikoze. Jambo niwe tara yakira hacuzumwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Hero la famille ndonge kuramutsa ndabipfuza kumererwa neza nkuko bisanzwe kuri microphone za Jambonet turatari kumwe kuri gatano na wa musore wanyu Lorifro cameraman ni Mr Richard. Ubu tuvugana neza na neza turi kujyamo yinga epfo cyane wavuye mu gisagara ca Ngozi. Tuko turagendera abantu bagiye batandukanye bafite ibyo basanzwe bakora. Tushitsa ahantu turi kumwe n'umuvyeyi dusanze ari karatoragura ibigori na hano ubona yuko bashoboye kubona umwimbu kandi bawishimiye. Rero twipfuje yuko twashobora kuyaga nawe, nizere ko muza ko muri kumwe natwe kugira dushobore kumva ivyijya nino tuyage nawe. Turashobora kumuramutsa tumwipfuza akazi keza n'igitondo ciza. Mama turakuramukije mumeze neza? Amahoro. Mwaramutse amahoro? Yego cyane. Abarundi turakunda kuvuga ijambo ngo turivyura. Iriya jambo mu bisanzwe abantu turivyura cyane tuvyugwa n'Imana. Tuvyugwa n'Imana. Gute tuvyugwa n'Imana? None ko ari iba yaturamukije. Baga twibutsa abarundi bazobavuga ko bivyura, abantu twese tuvyukwa n'Imana. Imana idahari ntitwobaho. Dusanze aho muri ko murakorera imirimo sinzi ko ari ya buri munsi canke ariko akunda usanga abavyeyi bacu bagira akazi kenshi akavuga ati ku wa mbere nzovyuka mu mwaba kurimo, ku wa kabiri nzoja kurondera udukwi, ku wa gatatu nzobandiko ndatoragura ibigori. Musanzwe mukora aka kazi bimeze gute? Aka kazi turiko turakora kuri uno munsi. Nakazi ko muri sangwe, bino bigori ni vyasangwe. Urumva rero batubwiye tuze kuvyanikira akazi ka misi yose. Yego. Ni kwa kundi ubu ufise ubuzi bugiye butandukanye ukavuga ati uyu munsi ni w'akazi kanaka. Uno munsi batubwiye ati twanikire. Hanyuma urumva imirimo yacu uno munsi twayisivye twaje mwishira hamwe. Musanzwe muhurikiye muri sangwe? Yego. Umuntu yoba yumvise ijya mbere sangwe ni iki mu bisanzwe? Mwishira hamwe rya koperative sangwe. N'umugambi. Bakoramwe ibintu bimeze gute? Twebwe ico dukora muri sangwe turarima tukorora. Turumva ko bimeze neza cyane. Mbega sangwe turabona neza yuko ihurikiyemwo abamama, tubonye abamama no munsi hoba harimo n'abagabo bimeze gute? N'abagabo barimwo. Ariko hariho n'uwasimbiye muhira yabanje kuja gufungura aragaruka. Abagabo barimwo n'abagore barimwo. Urumva baravanze bose. Turumva ko ari sawa cyane. Mbega umuntu yoba yipfuza kuja muri sangwe hasabwe iki? Mu kuja muri sangwe imumbanze ya mbere barasabye umutahe wo kwinjira. Hanyuma rero umaze kwinjira baca baratangura rero barakora. Hanyuma tumaze gutangura gukora tubona rero hariho akarusho kariko karaza. Hanyuma rero baraduha n'ibitungwa nyene dutunze mu mihana impene. Yego. Kugeza ubu unya umugambi wa sangwe canke ishira hamwe sangwe muri maze mugiye kingana gute? Imyaka 3 irarenga. Yego. Mwico kiringo mwakoranye na sangwe bivanye n'iterambere mwari mugezeko. Mubona bimeze gute harabaye ihinduka mu iterambere ryayo?
urumva ihinduka ryabayemwo nuko twabonye umwimbu uguma wiyongera Ego. uko twatanguye ubwa mbere urumva siko twagumye Cane gose. hariho akarusho urumva tuguma dutera intambwe tuduga urumva ntitwagumye hahandi Mu majambo make harimwo iterambere. harimo iterambere kubera burya uriko urakora utunguka uba uriko urahomba Ego. wandura uko uca unabiheba nayo ubu rero turabona yuko hari ikintu ciyongera Cane gose. urumva rero iyo tuba twabona aho hatakivamwo tuba twarabihevye Ni ukuvuga ubwa mbere mugerageje kuraba ukuntu mwimbura hari itandukaniro n'uno munsi. Hari abarundi bamwe bakunda kuvuga ngo ahantu hari nk'inzara ukazumva ngo ubugari butonya bukoza bunini. Canke ngo yabaye bukore ku munwa. Uno munsi nibaze neza yuko babana barafungura neza kagari bakakarya bakagahaga. ego mu bisanzwe turabishima Ego. ntawo kwidoga Cane gose. Okay, dusanze muri ko muratora ibigori, muri ko muragosora, namwe muri ko muratora ibigori, mugerageje kuraba uno mwaka umwimbi w'ibigori ku ruhande rwanyu muri Sango wagenze gute mufatiye n'iyindi myaka isanzwe iheze? mu bisanzwe nk'ukuntu twari twabirose mu mwaka uheze Ego. ubu hariho iciyongereye Ego. uwo mwaka turabona yuko dusumbya mu mwaka uheze Cane gose. Ahantu hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ubunya turabona yuko habaye ihinduka ku kintu kijanye n'umwimbi w'ibigori. Mbe basha hoba harabaye kandi kantu abantu bagize canke n'Imana yabaye buhezagire vyagenze gute? oya n'Imana yabaye buhezagire nta muntu yishoborera ibintu yego kubera vyose n'Imana ibitanga yego kubera umuntu aratora isuka akaja kurima ntabazi ngo nzokwimbura canke sinzokwimbura Cane gose. umva rero bivana n'Imana iba yabikoze yego Imana tubandanye twishimira cane. yego Ego. Abarundi barafise ijambo bakunda kuvuga ngo agahimbo nk'akabatwa. Ryari numvise amajambo basigaye bita intuzenye ibigori. Cyane buka mu myaka yahera higeze kuboneka ibijumbu vyinshi. Batangura kuvyita amazina ngo ingorane ibintu nk'ivyo. Hama bimaze kubura bihinduka isake y'umukwe. Uno munsi numvise umenga hari amazina abantu basigaye bita ibigori. Ayo mazina muramaze kumva nawe? ahubwo amazina je numva bavuga ngo ntumpe ndafise Ya majambo yo muyumvise muyafata gute? ahubwo biba ari ibijuju biriko birabivuga nta n'ivyo biba bifise Yego. nk'urya muntu avuga ngo ntumpe ndafise burya nta kintu aba afise Nta kintu aba ari umwe nyene arya yisumyemwo nayo umuntu abifise iryo jambo nta n'iryo yonakura mu kanwa oya burya rero babandi bakenye baturya baduciye ingero nibo bitirira ibintu amazina Ngo nayo abantu bafise ibintu Yego. nta mazina bitirira ibintu oya Yego. burya umuntu akenye niwe akunda kuyishima Nakamara maza. Ego tugana ku musozo w'ikiganiro mama tunabashimira cyane. Mugerageje kuraba umurimyi agenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe hari abandi bantu babanyamafaranga agenda mu isoko akagura stoke murababona ngaha mu gisagara ca Ngozi barahari ni Bujumbura bahari baba bafite amafaranga avuga ati bari abantu ntibarime jewe igihe runaka nikigera nzogenda ashobore gufata ivyo nkeneye ndabisume. Nizihe ntambamyi nizihe ngorane umurimyi ahura nazo usanga abantu benshi badashobora kumenya? oya sisobanukiwe Ni ukuvuga dufate nk'ubu unya uri kurarima iyo uri kurarima icambere nk'akarore kaje mvuge nk'ubu je nagiye kurima nashoboye guhoramwo n'ikibazo narimye nashizemo inguvu nyinshi ariko ntivyashoboye kuboneka canke nagiye narushe nyene dufate nko kukarore kuri mwebwe intambamye mubona mu kurima nizi mu bisanzwe mu kurima hariho intambamyi kubera urashobora kurima wewe uri nk'umukene ukabura n'udufaranga ugura imbuto ukabura n'udufaranga ugura umwavu urumva rero umaze kubura akabuto ukabura n'uwo mwavu urumva niyanzara yego niyanzara cyangwa ugasanga ikirere ntikigenze neza cyangwa ugasanga ikirere ntikigenze neza urumva nubwo niyanzara nyene n'ubundi ugumushonje ariko utomboje rero ukagira ukarima hanyuma ukaronka udufaranga ukagura imbuto ukagura ako kavu Imana igahezagira nawe mwico gihumererwa neza kandi n'abandi baramererwa neza kubera ntaba ari wewe wenyine
nyene Cane gose. ndashobora kuvuga ati have bino biro 10 vy'ibiharage ndabishore Ego. ndabe nanje ko noronka kandi kantu mugana we udafise vya biharagura biryako Cane gose. urumva ni inyungu kuri twese yaba umurimyi n'utari umurimyi ni inyungu kuri twese yego Uno musi leta y'u Burundi ivuze ati tugira dushobore kugira ikintu dufashije abarimyi ni ikihe kintu mwoshobora gusaba leta ikintu twoshobora gusaba leta twosaba imbuto zirobanuye Ego. tugasaba n'umwavu kare kandi bakaturosa n'ingurane y'udufaranga kugira kakabuto tukaronke na kaka Cane cane ko none ntuzi yuko dukenye Ego primo. ubu turakenye ikintu cyose n'amafaranga hariho n'ubutagira n'aharima mugabo avuga ati nk'ubu ndayarose nokotesha ahantu mugabo nanje nkabona yuko ndimye nk'abandi nanje nkaronka ico fungura nico mfungurira abandi Cane gose. Ego. Impanuro ku bantu barera amaboko badashaka gukora banebwe. Oya banebwe bo basaba ahantu kubera umunebwe mu bisanzwe ntabakwiye no kurya ntabakwiye kurya abakwiye kwiyicarira nyene hanyuma ntihagire ico asaba cyo kurya hanyuma hakaza harajya bakoze yego Reka tubashimire cyane muvyeyi. yego murakoze Murakoze cyane kuduha kanya tukayaga. Mbega Jambonet nisubira kubakenera ikindi gihe muzoshobora kuyagira. je tuzoyaga Ego. yego ni Akazina kanye ku bantu batashoboye kuba babazi babamenye. kazina kanje ni Nirere Kirisina Musanzwe mufise abana. yego abana ndabafise Imana ihezagira umuryango wanyu. twese Murakoze cyane. yego namwe murakoze Ego. Reka dushimire abakunzi ba Jambonet bashoboye kudutiza kanya tukayaga no muvyeyi wacu. Mumva ko katuyagiye byinshi bigiye bitandukanye, aduhaye impanuro mu buryo bugiye butandukanye. Twongera tubwira abantu babanebwe yuko badakwiye no kurya. Bakwiye kwicara, hama bakicara nyene. Umuntu adakwa ntakajye nongera kuhimiriza abarundi n'abarundi kazi gwaruhuruka bakagira umwete cyane cyane ko uburundi bufise vision y'iterambere muri 2040 na 2060 kwa igihugu giteye imbere cyane rero reka tubashimire mwese mwashoboye kuduha kanya nyamburi mushasha kuri Jambonet sondaga kuri buto s'abonner activer la petite cloche de notification kugira ibiganiro dukora gushikiye ku mwanya naho butaha Imana ibahangaze Jambo niwe tara yakira hacuzumwiza rigakesha ijoro ry'umubuzima